Mbere kurafite ubwenge bukwiye. Umwana yo bafite ubwenge bukwiye gutuma. Sa? Ibyo ngo muravuga ni hip hop. La grippe ciyiziramo. Uramara amaji imbere ya so yakuvyaye. Ndakuvugira nzi ko ndiko mvugira umuntu. Urubako kuzana umukecuru nkujya ansumba jewe. Ariko mama, sanze mutazi kuraba. Umwana nk'uyu. Ariko nimuze abakobwa bagezweho kungene baba base. Wona ko uwo mukobwa ari gicamvyaro ka. Sa? Mama, aba nibo bana bagezweho. Abana bete uzotembera hano hose uzosanga araba. Urashaka kuzana umukecuru angana na nyoko. Wona kujyangana na mama wanje yamvyara. Ujye ubona tungana jewe. Ujya se umukecuru. N'umukino natari umukecuru. Nimubone kurya. Bige n'ibinyama gusa. Bage ugena umwana yariye neza. Iwabo bamufashe neza. N'inyama. N'amasura n'inyama. Bige n'ibinyama gusa. Papa ariko mubayeho mutazabana bagezweho. Burya narengewe n'ibyo wawe. Ariko rero Eric. Sa. Kuva no munsi ni isaha. Ni seconde. Muri ryanzu yanje nawe nyene. Sa? Yase asubiza imfunza. Papa, jewe ujya mukobwa ndamukunda. Kandi sindote ndamuheba. Mbega papa ndakubaza. Wege uja kuresha mama. Hari wigeze kubura. Turi kugeranya n'iryo shetani yo mwibarabara. Nasoni. Ndasubiyemo. Kuva no munsi ni isaha. Ujya mugore muri rujya rugo nawe nyene. Ni wabirenga ko nawe. Byaba numwe mu muryango nta numwe azoshika kubwira bwawe. Ivyo nakubwiye n'ivyo nyene. Tugura ira abantu misanga. Ara umuhungu wawe. Akibyo mugira byose menye ko ndamukunda. Mama. Rosette? Oui, Eric. Isaha yanje iri hehe? Nawe uribagira isa singiye. Oh, sorry. Mbona gute? Cyane ukuri Eric iraberewe cyane vraiment. Nabereyo? Ha, je nukuri Imana. Asha je nukuri ndabona aba musore w'umusonga nukuri. Sure. Ego. Ariko she, uyu mukameramani wawe ageze hehe? Umukameramani amasaha nanye naraje. No, twavuganye 14, mugabo ubone 15. Ntacu wihangane gataraje. Narakubwiye tuyige undi mukameramani. No. Karibu. Ariko cameraman, twavuganye 14 ariko rabo 15:30. None nacerewe kandi arije ntanguye. Nta marene, nta pare, nta pasteri, nta patiri, nta na shehe. Tetwa. Umve ndakubwira. Nga nta cha padiri, nta cha pasteri, nta cy'umuryango kwebwe gusabira nga. We kora akazi kakuzanye. Iyi mariage yo y'abantu 2 miliyoni ya mbere. Ushaka kumenya ko ari ya mbere? Ndindira gato. Cameraman, nizere ko naguhaye amahera kwi atadeni ndagufitiye. Oya, warandishe yose. Okay. Ubu rero ngiye kugushiriza ipama mu matwi kugira ibiza kubera ngaha byose. Amajambo tuvugira ngaha si ngombwa we kuyamenya, nta rusaku dushaka. Wavyumvise? Nizere ko ari byo. Ariko kabisa muramhohoteye.
tugohotera mu biki? Sawa, gira ningoga, fata ufilme. Sheri, uretse ko mutatagura amakofi. mwireke sinye burahajya nari karumva. Oh, okay, sorry. Florette, Sayirik, mbe urazi ko uri umukobwa mwiza, buri muhungu wese akubonye kwifuza kubana nawe. ego ndabizi cyane Eric. Reka mvuge ko natomboye. Hari ikintu nagomba ndakubwira. Mbe urazi aho hambere kugira witwa intwari kwigeze ino waba warikoreye bikwiye? Ndazi ntabyuzi. Bakwitwa intwari ku rugamba, intwari mu mibereho, canke bakakwitwa intwari bivanye n'akazi wakoze canke n'akazi ukora, niho bakwitwa intwari. Ariko Florette, je sindi ngaho kugira ndakwitwa amazina rusange usanzwe umenyereye kumva nka Sweetie, Honey n'ayandi menshi. Kuko Florette, nasanze abayitana kenshi baba babeshanya mu rukundo rwabo. Florette, reka ndakwitera ino zuna nkunda cyane. Florette, reka ndakwita intwari. Uri intwari y'urukundo koko. Ndagukunda. Nanje ndagukunda Eric. Urakoze. Ego hamasheri, numva no gushimira cyane bimwe bivuye ku mutima kuba warihanganiye intambara zose twaciyemo, mama na papa, ababanyi ndetse n'inshuti n'abagenzi ko batifuje ko twobana je nawe, ngo nuko agakwavu n'inka bitobana, bakibagira yuko n'umwami yanyegeje umukobwa wiwe mu kuzimu, ariko kagakwavu kakimba kamushikira wa mukobwa kamutwaza yambaye. Eric, nawe uno munsi uratsinze urugamba. Florette, ndagukunda. Urakoze. Aho abandi bahemuka bakibagira amasezerano, ariko wowe ubaye akarorero ku rundi rungano. Ariyo mpamvu mfashe kano kanya kugira ndakwambika ino mpeta ikubera ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda. Urakoze Eric. Hari ikintu nashanda kubwira. Mbe wari uzi ko umugore mwiza bamutombora nk'ujya batombora amahera muri kazino? Kuko muri kazino hushije gukina na gato, usanga wahombeye, usanga wari utwawe, ibintu byawe byose ugasanga wahombye. Florette, ariko ndagufitiye akandi gakuru gashasha. Mbe wari uzi ko siporo ya mbere yondesha mu buzima kandi karuhisha n'ingoga ari guhemukirana mu rukundo? Ego. Florette, je yo siporo nayo nkeneye n'ukuri. Nzova ngaha niruka n'amaguru njikirire, ngarutse ndagusange mu nzu wicaye utekereje ataho wigeze uje. Fufu, iyo siporo je nayo nkeneye. Eric. Oui. Reka nanje ndakwambikiye impeta ibi ikimenyetso cy'urukundo rwacu.
ku vy'ukuri nk'uko wabivuze uri umunyamugisha kuko ari benshi bakinye uwo mukino kandi bakinira ugutsinda ariko nta n'umwe yashoboye gutsinda ariko wewe biboneka ko wari uzi kode. Elige ubaha nzogukunda nzogusonera ngwaye canke nkomeye mu makuba no mu magogo tuzoba kumwe nzokwama ndakubaha nk'umugabo wanje. Mama, uwo mugabo ndamubwira gute ko umukobwa abwira nkwege yabaye umunsi ubwira kabiri agataha. Mana ndagowe n'ukuri. Wateminga. Darushe. Hatari birefu. Ku kazi k'ibyo byoroshe rero. Ariko nukuri n'amahoro kabisa. Ariko akazi gusa niko kari katurembeje. Mpagure umukobwa nzara amayinite. Umukobwa wawe twari wacu gira hari umuntu ufise misho yihutirwa bagira avemire. urumva mutware wanje urazi ko urutahana usanga najyawe none urabona ko usanze nicaye aha nicaye ndindiriye wa mukobwa wawe ujya si hari amazi iminsi 2 3 uramenyereye dushika dufyina dutebuza tugira gute ivyo uramenyereye ndazi ko umenyereye gufyina hata cyane. Ese ndiko ndafyina kuko kubona yagiye sije namurungitse umve ndakubwiye jewe ahutwo sivyo nimba umugabi mwateguwe n'umukobwa wawe iwanje suko kutanahura umukobwa aragina nico kimwe iho mana yanje ibyo birakuraba akugukura ntabubonye ngamugera mujanye mana yanje urabyumva uri niwe dupama utwo karibu karibu sawa bravo ego amahoro murahugumye kiruke ego sawa turaba wapera ugu no musiko jo ariho waduza oya namanutse jo nye we ntabwo giteba ruguru mwe ariko ntubizi none bahari mu gisagara abavyeyi basanze bimeze guteza impayende ariko utubazo tutuntu tubuze ego umwana wanje je nawe nakubwiye uhaguruke yakundenganya mutama utamuroza rero uri kwa jambo grand frère nibiki twumva ngorani niyo mukobwa
ntera ibibazo ngamurugo kuma ntera ibibazo ntabwo ntagize ariko ntiyumva ni ngorane uri kwakagana n'umuhungu ari aho wiyo mu misozi ngo nimba ari uwo mu muryango kwa Gashasi nimba ari inde n'ibibazo agukuzana ingorane abantu uca usanga bagabaganye ingorane mu bwoko wanje je bawuturazi muko bawuramuzi ndakuzi kandi urazi ko mfise izina rizwi ngaha mu gisagara cyane ubwo yabuze abandi bantu ngaha mu gisagara bokwegana nimba akeneye kurongorwa ataza kuja kunzana ingorane je ngaha Beka ibibazo bigukana mu biwanje. Umva rero grand frère bahutu. We turakwemera. Ariko umwana urabizi umwana waramureze, uramusomesha araheza amashuri. Uyiyo mukora ci ubwenge. Numwidegenze mu rukundo. Bo frère mungu bimwumvishe. Ariko turaganganya kuko sijewe. Uje mu mayindi. Aje ngeneye kudedeka bahutu. Umviza mudamu. Petit frère, sivyo? Urazi ko twubahana rero ntudusubire kuja muri iyo dosi kuko ibibazo bozana muri iyo miryango y'abo bantu batazwi byo kugaruka ko na wewe ndabireke sibyo none ibyo bireke kuko uri kurakura ejo uzobibona okay grand frère tubireke ego tubireke wazi ko jane naduze hamache na wabona ko namanutse rero ko namanutse nabwo ati utugwana ntitubuze mama aragwaye ari mu bitaro Lecha kishenga inje bwa tuvugane turange tutateranya uburyo tuvuze umuvyeyi wacu aho rero uvuze neza wewe aho amafaranga arura hanze genda muri kesi tora amahera hanyuma bishobotse ubamanukane ubagere kwa muganga hama ibikenewe byose ubikore hanyuma ndibaza ko tangorane sawa bawo akanje kari gatoyi ndagiye ariko rero uri kwivyo nakubwiye umwana arakuze umuhungu widegenje atarukona ntuzebe kuzitira wamaze kuoneka numukobwa wawe nawe yego inkwano bazabazani wawe sivyo urubanza uzurukore je kuzumpamagara bawo twariko nawe umuvyeyi jewe nta guko nkeneye sawa uragenda urazokwakira umuryango wawe sawa musigaye musezereshe meje Kiba hutko umwana buza bari mu rwego rwanje ntacyo umutinda utowe zobico nikorera Sheri nibiki kwatevye? Bashitse bisimbo na yuze twava turana place nyaruka. Urashitse? Sawa. Nyaruka rero. Sheri watevye vrema. Bicho.
wateze sana bisi yamaze kuzura. Umva rero ntidutebe ngaha sivyo? Ndavuga amahera. Woni uza kusorora sivyo? Sami. Isheri. Nakwira none umbijana. We nta nzoga unywa nta nzoga anywa aradukwira sivyo? Ngehurazana yandi mugabo. Ngehurazana yandi. Ndakongera yandi. Sawa. Wabere? cyane gose. Sheri. Oui. Itereke ni kuyandika muri agenda. Okay. Inyibuse dushize muhira. Ndawandike muri agenda. Sheri. Sheri. Je ndiko ndakuraba. Ndakwihweza, sindiko ndagutahura. Mbeho bawanzaniye iki? Wasohokanye jewe canke ico gipopi? Kimo byondo ngo yanagura. Wanabihevye. Ngaharukana ndizo kuba ndi hanagura mu kanya. Mbere Sheri wo wari mu biki wowe? Byangoye pe. Hari ibintu nari nazindukiyemo kandi nakiye muri sport. Uri sure? Cyane rwose. Yego shani sawa. Urakomeye kwanze kutaturamutse. Mboje nshaka amazi ashushe. Kandi apana ajya tumenyere hari amazi twa kandi sinzi ko muyafise gushaka unzaniye kandi ishushe. Sivyo? Okay. Sheri wowe? John donera jus ménage. Sheri. Iyo nitegereje ikiyaga Tanganyika ingene gisuma kikazana umuyaga mwiza hama nkakwitekereza na wewe ndakubona mu bwiza burenze
hama sheri n'ikindi mfise ubwoba budahera mu mutima wanje nk'uko womenga himirije intambara y'isi yose. Intambara y'isi yose? Hama Petite, naho uri mwene wacu urabona ko ubuzima bwo mu gisagara bugoye. Turi kumwe nzagufasha sivyo? Hama banze usome mbona utameze neza. Soma. Kubera ko utorera agenda guha umunezero mu kukuyagisha no mu kugusoma, ariko ukaza kurera ikintu nk'icyo kitari bibigukorera. Urakibona iki gipupe uko gisuku gisa n'abazungu no mu mutwe niko ari ikizungu, ikiyungurutsa no gutwenga ntigitwenga, ariko kimpa umunezero. Mbeho ndakubaza, ni jeje nyine ukunda? Ikindi naco, igiti yo kiri kwibarabara ari cyiza vyongeye kikama ivyamwa vyiza, uwo ari wese aharenganye yama yifuza kurangamiza hejuru ngo yamuri ivyo vyamwa. Ni nayo mpamvu ntigera nemera yuko ari jeje nyine ukunda. Kubw'ivyo rero iki gipupe nicyo mpa agaciro. Mbafise umutima mwiza vre. Mbafise umutima mwiza ukeye atangora bibi. Kubera ndi kumwe nawe ndahantu hameze neza. aho ni sawa. Usashe harakantu nshaka kukubaza. Hagagi Ni kubera ko abantu bakunda kuvuga ngo sheri urakarowe kurundi runganye, baba bashatse kuvuga iki? Patrick, nibaza yuko iyo bavuze ko urakarore kurundi runganwe baba bashitse kuvuga yuko umaze gukora ibintu vyiza gusumba ivyo abandi bose bakora. Akarorero Jacques na Rose babaye akarorero, hama Romeo na Juliette baba incungu z'urukundo. Niko Inyishu nziza cyane. Mutware wanje,